Iyo tuvuze agateka zina muntu, Umurundi wewe abitahura kurusha abandi, kuko twaraciye mu bihe bigoye aho warondera ubutegetsi bw'igihugu ngo buheze bwubahiriza agateka k'umwe, ahubwo ugasanga indongozi nizo zigahungabanya kurusha abandi. None uno munsi tuwuhimbaje mu Burundi, turi mu bihe vy'amahinduka, ndetse turi mu bihe vyo kwigishanya kugira ngo Umurundi wese yame yumva yuko agateka ka zina muntu ari katihabwa, yumve kuko ashaka yuko bubahiriza agateka kiwe nawe ategerezwa kubahiriza kabandi. Kugira ngo bishoboke ko tubahirizanya twese agateka, nuko tuba dufise uburongozi, nuko tuba dufise igihugu gishingiye ku mategeko, amategeko yubahiriza bose akingira bose. Duhiriwe duhishije rero ko mu Burundi tumaze imyaka irenga 15 turiko turubaka amategeko meza, amategeko atuma abenegihugu bose bangana. Amategeko yose yaragiyeho rero, ubu turiko twigisha abarundi kugendera koko wa mutima w'ubuntu wagendanye n'abarundi kuva kera na rindi. None rero ndakengurukiye cyane indongozi z'Uburundi, nkengurukire n'abarundi uko bamaze gutegera icari cyo kubahiriza agateka zina muntu. Duhimbaje umunsi ata murundi numwe agihora uwundi murundi, amuhora ubwoko, amuhora intara, canke amuhora n'igitsina, canke amuhora ukwemera kwiwe, canke amuhora ingene Imana yamuremye. Duhiriwe duhishije igihugu cacu, ni igihugu kuva kera na rindi cari igihugu c'abantu banywanye, abantu bubahiriza agateka ka zina muntu.